turi mu mwaka ugira kabiri rutanguje isekeza ryo kurwanya ubukene mu mugambwe CNDD-FDD. Murazi yuko ikivugo cyo mu 2017 cyavuga kiti umunwa wose utegerezwa kuronka icurya nga mu Burundi. Nico gituma umwe wese yagendana mu mufuko ikivugo kivuga kiti uwo mwaka ndawuhariye kurwanya ubukene kuko yari yo ntambwe ya mbere kandi abenshi barahabonye. Uno munsi ni nk'umunsi wo kwisuzuma turabe koko wa mugambi twawukoze. Kugira twisuzume rero tubanze turabe twari tumeze gute mu 2017, hanyuma duheze turabe uno munsi ngene tumeze, duce dufata kuno munsi ari undi mushinge kugira dutere yindi ntambwe. Ico gico nibuka uko umwaka utashe twari dufise amezi y'ikigoyi. Ukwezi kwa mbere, ukwa kabiri kwari yari amezi y'inzara. Mu kwa gatatu twaca tuhakugwa n'umukubi. Turavuga tuti none ko bavuga bati ikitavaho kiri nakabande, twebwe turi abantu turashobora kunanirwa no kugwanya inzara yamiza imyaka yose. Niho twigira inama tuti kuva ubu mu Burundi umunwa wose utegerezwa kuronka icurya. Kugira uronke icurya utegerezwa gukora. Ndibuka kwico gihe hari abitwa bagira neza baza ngo baje kutugaburira. Mugabo muri uko kutugaburira bagaca bagacishamwo bakaza baratujyanisha. Kuko ushonje nta kundi. Ubukene ni bubi. Ntagire uzokwifuriza uwundi gukena. Twararavye rero ingene uwo mwaka twakoze. Burya mu burimyi umenya ico wakoze iyo umwaka uheze, iyi imbura riheze. Twarabonye imbura rero mu ntango z'umwaka wa 2018. Inzara yahora ibaho mu Burundi mu kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu uwo mwaka wa 2018 nta yabaye. Byaranatangaje amakungu kuko ishirahamwe mpuzamakungu ryari ryamaze gutangura kurondera n'amashirahamwe ngo azogaburira abarundi bashonje. Muravyibuka ko banatubeshe bavuga yuko inzara iri kwiratwica. Kera umugambwe CNDD-FDD utaraja ku butegetsi, aha muri aba bari ngaha wasangamwo 20% bagwaye kwashi. None ni murabane ubu muri mwese mwaje mwambaye neza, musa neza, ni mwikomera amashi menshi cyane. Kijya gihe cyo mu 2017 ntitwari bwamenye gukoresha ivyiza Imana yaduhaye. Ntitwari tuzi yuko mu Burundi dufise amazi. Ntitwari tuzi yuko mu Burundi dufise isimera. Ntitwari tuzi yuko abarundi dushoboye dufise inguvu. Mugabo guhera mu 2017 tumaze kwikubita gashi, twese twaciye tubona yuko itunga turigendana mu kwaha. Abene gihugu batanguye kwiga kuvomera uturima. Kera twari tuzi ko ari kurima impande y'umugazo gusa, ariko twarabonye abarimyi batari bake batangura kugomera amazi hariya mu nkuka y'umusozi, bakayagomera kugira ngo acaca mu mihana agenda aravomera imirima hajya inyuma y'urugo. Ivyo twari bwabitangure imbere y'igihe c'2017. Aya mazi mubona imvura Imana yaduhaye, iyi mvura igwa ni itunga rikomeye cyane kurusha andi matunga yose. Aha mu Misiri batunzwe n'amazi twe tubarungikira. Vyo babitangaje cyane rero. Aho dufasha aba mu bugaragwa batazi imvura icarico, batazi umugazo icarico, hanyuma tukabarungikira amazi bakaba aribo bagaruka
kutuzanira imfashanyo z'ibiribwa. Twoba duteye isoni ngaho, twoba tubaye nka babandi Imana iha hanyuma bakayimanuza. Ntitwari bwamenye ko dufise isi imera. Nagira ndababwire, isi yonyene itamera nibuye. Kwibuye niho honyene hatamera. Ahantu hose muzobona ivu muze mumenye ko rimera. Erega n'inka uyikama ico wayihaye. N'ivu rero utarihaye ngo uheze uriho umwavu uritabire ntirizokugaburira. Nimuraba imyaka n'imyaka iheze irivu ryacu ritugaburira. Igihe rero natwe tutagiye turarigaburira naryo rizoteba riruhe rireke kutugaburira. Ubu rero twaramaze kubimenya, abenegihugu baramaze kumenya akamaro k'ifumbire. Ubu tugezaho dutanguye kwiga ingene tuzotangura gutabira tudakoresheje umwavu w'ikizungu, dukoresheje uyu mwavu nyene Imana yaduhaye. Ibi byatsi biba byarabongeye. Umwavu w'ikizungu hajya naho tuba twimbuye byinshi uradusigira akandi kantu katugirira nabi mu magara yacu. Ndetse umwavu w'ikizungu iyo havuye n'isi tudasuye kuyitabira ntacyo tuyikurako. Nico gituma tuguma twiga ico twokora. Igihe twatangura umugambi w'iterambere, abenegihugu ntibari bwamenye ko bafise umutahe. Ndavyibuka ndiko ndababaza, bariko bavuga ngo ntibagira umutahe. Umwe wese nkamubaza nti wewe ugugwa ngahe kugira nje ukwikoreshereza? Kuko ntimwari bwamenye yuko umukoresha wawe ari wewe nyene. Wewe uri umutahe wa wewe, none ugugwa ngahe? Umwe wese niyumvire. Kuko wewe mbwira yugugwa no kugura nkaza gukoresha iwanje. Hanyuma ukoresheje iwanje no kuvuga bubaye umugaragu wanje. Kandi Imana ari yaraguhaye inguvu. Ntitwari bwamenye inguvu dufise. Mugabo no mu bitabo vy'Imana twarasubiyemo turasoma umugani w'itarenta, aho abasuku bahawe itarenta bamwe bakananirwa kuyikoresha abandi bakayikoresha. Twebwe natwe twarose itarenta twese zingana, ni twebwe nyene ukumubona. Nta muntu arabona ikimuga gifise imodoka, nta urabona ikimuga gifise ibutike. Mbega ufise amaguru yose n'amaboko yose kutaraca wigaya. Umwe wese Imana yamuhaye itarenta yiwe ategerezwa gukoresha. Uno musi abantu baratinya kurima muhira muci ngo nta mvura igwa. Mugabo uwemeye kwirimira muhira muci akarondera uwundi muntu akamufasha kuvoma amazi akaza kuvomera, uwo mukozi aramuronka. Nimwe yumvire namwe, nta muntu numwe ararondera umukozi amubwira ati uno musi ngo akazi kwirigura mvomera amazi yazana muhira ngo yanke. No kuvuga yuko jewe nshobora kurima muhira, wewe akaba ari wewe uza kuhavomera, hanyuma neza nkabijya nkaba nkoresheje za nguvu zawe. Ivyo vyakunaniye gukora iwawe ukaza kubikora iwanje. Ico gihe ni bimwe vyanditse ngo uwufise bike uwaro muri yatarenta wagiye kuyibika, barayimwatse baca bayihereza uwavyishi. Nuvuga jewe ninakoresha ubwenge bwanje, inguvu zanje, nawe ukaguma wicaye. Nukuvuga yuko izo nguvu zawe abazi gukoresha itarenta yabo bazozitwara bazikoresha iwabo bakungukireko. Nico gituma umwe wese ategereza kwigira inama akumva ko ategereza kugira ico akoze. Ubu noneho twahavuye duca ubwenge. Ubu ufise ubwenge ubu abutiza uwundi. Ufise inguvu izi akazitiza uwundi. Ni hajya twigira inama yo guca rutangura kugira amashirahamwe. Ishirahamwe no kugira ngo duhuze inguvu, duhuze umwe wese ico afise. Jewe ndashobora kuba afise ubuhinga mu burimyi n'ubworozi, nkaba ndi umuganga w'ibitungwa, nkaba nzi guca neza imikobeko no gutondesha neza imboga. Mugabo nawe urafise inguvu zo kurima. Duhurije hamwe ivyo vyose
twese duca twungukira hamwe tukimburira hamwe umwe wese akaronka. Izo nizo nguvu rero tutari bwamenye ko dufise, muguno musi abeshi baramaze kumenya ko tuzifise, turamenya no kuzikoresha. Nico gituma mubona uno musi tudasa nko mu 2004. Uno musi twarahindutse kuko twaramenye iciza dufise hanyuma turakibungabunga. Uyu musi rero turabe neza tubone ko muri ryasekeza twatangwa mu 2017, uno musi tugeze ku mwaka wa kabiri kugira turabe ico twakoze. Twararavye dusanga mu Burundi bwose igiciro c'ibifungurwa caragabanutse. Kubera iki? Kubera twimbuye vyinshi. Hariho abantu bahora bamabidoga ngo ifaranga ry'Uburundi ntirigira agaciro. Mugaba amahera 100 kuva mu mwaka wa 2018 yaragiye ku isoko. Yaragiye ku isoko kuko ibiraya ikiro carakigurwa amajana 9,000 caramanutse ibeyi gishika ku majana 350. No kuvuga yuko irobo y'ibiraya yari isigaye igurwa 100. Ntimwumva ko ijana ryagiye ku isoko? Sinivyo gusa, mu gisagara ca Bujumbura ntibari bwigere bamenya yuko ivu rifise akamaro. Mu gisagara ca Bujumbura baravuye hasi bararima imboga, gushikaho kera bavuga yuko intore ari inyama z'umufonctionnaire, gushikaho intore zisigara ahubwo ari cyo kurya uwo ari we wese adashobora kubura ku meza yiwe kuko ibeyi yaciye ikoroka mu gisagara ca Bujumbura. Abanyabujumbura barimbuye, nuno musi mbere barimbura, bo barafise n'akabirya, nuno musi bariko barimbura kandi hakiri muci. Nta muntu n'umwe yarazi yuko mu Buyenzi ho kwimbutsa intore. Muga mu Buyenzi muri irici nyene bimbuye amatoni n'amatoni y'intore, kubera baramaze kumenya akamaro k'isi. Nabo nyene nagira bakeza abanyabujumbura cyane cyane ho kare babita abanyabirato, none ubu bakaba baramaze kumva yuko bashobora guhingura isi yacu ikavamwo ivyo dufungura. Hariho abakozi ba leta batari bake bigiriye inama, baragira nabo ishirahamwe ryitwa Vaso. Iryo shirahamwe bararikoresheje barakora gushikaho i Bujumbura tubona nabo bimbura bagashora. Ivyo ni vyiza cyane. Rero murumva yuko umuntu agitangura umushinge ntagira ku muvuduko ashaka, kuko tuza turigisha nyabukebuke. Umuntu ushobora kuvuga yuko ubu dushobora kwemeza ko twagize umushinge. Twaragize umushinge kandi umushinge ukomeye. Hagiye kugira umushinge w'iterambere birahambaye cyane.